amagara n'amazi aseseka ntibayore. Nico gituma abavyeyi bakwiye kwitwararika amagara yabo n'ay'ibibondo bibungenze gushika bishike mu bigero. Kugira ngo babakingira indwara zitandukanye, hari incanco abana baronswa kuva bakivuka gushika ku myaka 5. Mbere hakaba hari n'urucanco rwo kwikingira indwara ya tetanose baha abakobwa bakwije imyaka 15 ndetse n'abakenyezi bibungenze. Mbega none izo ncanco zitangwa gute, zikurikirana gute? Gushika uno munsi ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ino mu Burundi bumaze gushika ku ncanco 10. Hari urucanco rukinga ingwara y'igituntu bakarutanga umwana kivuka, nuru nyene umwana kivuka rukinga ingwara y'ubukangwe. Urugw'igituntu barutera ku kuboko kw'ibubamfu aha musi y'urukoba. Uru nabwo rukinga ingwara y'ubukangwe bawutanga mu kanwa. Urugw'igituntu rutangwa rimwe, ubugw'ubukangwe nabwo rugatangwa 4. Akivuka ku kwezi n'igice, kuri 2 n'igice no kuri 3 n'igice. Ku kwezi n'igice rero umwana tuja twongera tukamuha rugero rukinga ingwara y'ubukangwe, tukamuha naka gakinga ingwara y'umusonga, tukamuha nuru rukinga ingwara y'ugucibwamwo, tugaca tumuha nuru nyene rurimwo incanco zikinga ingwara 5: ibigoga, rudadaza, inkora yakanira, mugiga n'igitigu. Gukurikiranya neza incanco bituma abavyeyi bamenya uko amagara y'ibibondo vyabo yifashe. Umwana yaje kumeza binini rero namucandaze, namuteye inshinge 2 zo ku maguru, harimwo rumwe rurimwo incanco 5 n'urundi rukingira umusonga. Namuhaye na mama mu kanwa, namuhaye ubwoko 2. Ubwoko bwa mbere namuhaye bwari ubukingira ubukangwe n'ubundi bukingira ugucibwamo. Yarakingiwe akivuka, barakingirwa ku kwezi n'inusu kandi arakingiwe ku mezi 2 n'inusu. Namubwiye ko azogaruka ku mezi 3 n'inusu. Narushiremo n'ugwa gucibwamo kuko ruhejeje kuza vuba, nabo niho yarakize ntiyari bwa ruronke. Mugabo kubera ari muri ico kiringo cyo kuronkeramwo mboneraho ndarumuha. Ku mezi 3 n'igice tuzimuha kujya nyene, tugasha tumubwira ko azogaruka haciye amezi 9. Haciye amezi 9 ashaza tukamuhuru rukinga ingwara y'agasama. Tuca tumuhana naka vitamine ngaha bigenda bijanye gakinga ingwara y'ubuhumyi. Ntibihereye aho kuko mu minsi yeze bageze aho, ariko ubu baravuze yuko ku mwaka n'igice uko dukora uko bimeze mu Burundi hose tuja dutanga ugwagasama bise ugwa 2. Tugaca twongera tukamuhana na kanini gakinga ingwara y'ubuhumyi. Umwana kivuka akingirwa ingwara y'igituntu n'ingwara y'ubukangwe. Kwezi kumwe n'igice akingirwa indwara z'ubukangwe, ibigoga, rudadaza, inkorora yakanira, mugiga hamwe n'indwara y'igitigu. Ku mezi 2 n'igice akingirwa izo ndwara nyene. Ku mezi 3 n'igice naho nyene aronswa izo. Ageze ku mezi 9 akingirwa indwara y'agasama akaronswa n'umusegetera. Ku mezi 18 umwana aronswa urucanco rw'agasama rugira 2. Naho incanco ku mwana zirangiye, umwana abandanya aronka ivyunyunyu ari byo vitamine A gushika ku myaka 5. Uko umwana wese aje turamupima ku biro, hariho ibimenyetso byerekana ko akura neza nuko asubiye inyuma nuko aguma hahandi. Bisigura ngo ugumye hahandi ari ikitakozwe. Bisigura ngo akura neza hari icyakozwe neza.
bisigura ngo usubiye inyuma hari ico dutegeza kukubarira nawe ugaca wikibe kugakora. Iyo rero umwana ataronkejwe vitamine A ikwiye ashobora kurwara indwara nyinshi yaba izifatira ku ruhu, kuvyimba amaguru, imishatsi ikabenja kandi akama afise amagara make. Tubazana kubera ko baba bafise ingwara cyane cyane ingwara ya kwashi, tukabazana ngaha rero nko kubavuza bakadufasha mu kuduha ubuyi kugira ngo abana bacu bashobore kuronka amagara meza. Abavyeyi baramaze kwijukira gucandagisha abana ku bwinshi kubera ko bamaze gutahura akamaro ko gucandagisha ibibondo vyabo. Biranezera gose kubera umwana ntaheza ngo yandure ibigwara byinshi. Abo bandi nabo bataza gucancisha bituma abana baguma bagwaragurika bakagwara ibigwara byinshi batazi niyo vyaje biva. Turashima gose iki kigo ABUBEF kiradufata neza cyane. No kuvuga utacandikishijwe izo shinge ngo azikurikirane arakuraho gwaragurika. Akayoberwa n'icyo yagwaye carico mugabo ku muntu yacandagishije ikibondo cyagwiwe no kuvuga umwana aramera neza kuko namuri baramenya icyo agwaye nako navuga ati nivya bindi ntacandagisha avuga ati nizindi ngwara za malaria n'ibindi n'ibiki mugabo za ngwara z'ubukangwe n'ibindi vyinshi urumva biragabanuka muri we. Ikiza cy'urucanco ku muvyeyi w'umwana umuntu akurikirana ubuzima bw'umwana akaraba kungene bugenda kandi barakingira ingwara nyinshi umwana mu mubiri zotuma sinzikaza ubuzima bwiwe. Udacandazwe aragwara agasama, aragwara tetanusi, akagwara n'ingwara zo ku rukoba. Iyo rero bishitse umwana agasiba urucanco, umuvyeyi ntiyoca aheberana kuko hari incanco bene abo bana baheza bakaronswa. Usanga tutanze imiti itariyo, bukangwe, tetanosi, yoyo itakubera banayita incandagwa n'umuntu akuze mugabo abana sikenshi dusanga yaronse ibyo by'ibigoga, yaronse inkorera yakanira, ibyo ntitubimenyereye kenshi cyo gituma tubihimiriza abana abavyeyi kugira ngo baze baraza umwana akiri muri ico kiringo ategekanijwe kuronka izo ncandaga. Menya neza indwara y'igituntu canke y'ubukangwe usivye urucanco nta rundi usubira kuronswa. Nico gituma abavyeyi bakwiye kwiyubara. Urumva bishitse umwana ntibamuzane ku kiringo biravana n'izarizo nk'ubu umwana aje yaracerewe ku ngwara y'igituntu arenza ukwezi ntituheza ngo tumucandage. Aha hantu turi iki kirere nuvuga ko aticiza cyane tuba twibaze yuko umwana yamaze kwandura nk'abandi bantu bamusuza ashaka hari nk'umuntu yarwaye igituntu bacafata yuko ku kwezi ashaka kuba yaranduye baca batanga yuko ku kwezi umwana kuva kwivuka gushaka kwezi ariho mucandage ico gituntu. Ubukangwe nabwo arendwa indwi zibiri naho ntibaheza ngo bamucandage. Mateso Jean de Dieu ntiyavutse uko yari umwana kerebutse yiruka nk'abandi. Ku myaka ine ubuzima bwiwe bwarahindutse. Kuri muvyeyi usanga ari mwasoroma ibiharage gashira umwana hirya yiwe gatoya. Hanyuma rero je ngo nari njyamye niko yambare je ko nari nkimce ntavyo nibuka neza. Hanyuma tangura kumva ndira cyane. Hanyuma ndira cyane kuko ntahora cyaraza kuraba sanga ateruye nk'uko asanga amaguru nta tukuvuna duke turimagira nk'uko ingufu zose zagiye cyaba ati karabaye nibaraga cyabisiga ngaho cyataha muhira ahasanga papa aramubwira ngo turabe ukuntu nabaye birakomeye kwera je bari banzi ko ndi umuntu akerebutse adaguma hamwe muri ako kanya barabona ko byase amaguru atanguvu kandi naho randi umuntu afise inguvu kandi akerebutse nyene papa aragerageza untwara kwa muganga mugabo nari imperere kwera hari mu bihe by'intambara nta mavuriro ntaho tubona amavuriro ntaho tuyabona kare nkirifise nk'imyaka nk'ine nari mbyibushe nari munini nari nkuze nyene mugabo amaze kugira ko bumuga bw'imisi myinshi bari imisi nyene usize hasi usanga ndaho nyene naho amara imisi birasanga aho nyene
biranka ko ni deplace ibintu nk'ibi shobora ndazingama ndaba mutoya nko mu myaka 3 4 5 nari mutoya gose usumbe nari mfite 3. Zijya ngwara bikingira iyo zifashe abana hari gihe usanga nk'amaguru yitunye cyangwa ugasanga amaboko aritunye cyangwa ugasanga ntakanura neza ntabona neza imbonero ugasanga zarazivye. Urumva rero mu ivyo byose harimo ingaruka mbi. Si abana bakivuka gushika ku myaka 5 gusa baronswa incanco. Abana babigeme bakwije imyaka 15 nabo nyene bararonswa urucanco rubakingira indwara ya tetanosi, gutyo bakaba banakingiye abana bazokwibaruka. Naricandagishije urushinge nari nkiri umunyeshuri hari gusa sinibuka neza umwaka muga hari mu za 2008 2009 kubandanya hari gihe batanga hari gihe twagenda après 3 n'ikindi gihe wasanga ugiye umwaka warenze. Tetanosi nabwo nuru barucandaga abigeme b'imiyabaga bageze mu bigero hamwe n'abakenyezi bakirondoka bataraca imbyaro zabo. Uko nabwo rutangwa aho umwigeme aziye canke uwo mufasoni aziye tusha turumuha hama turatumuha isango y'inyuma y'ukwezi hanyuma tukamuha isango y'inyuma y'amezi 6 hanyuma inyuma y'umwaka hanyuma inyuma y'umwaka. Byiza kuko urashobora kwikingira indwara hanyuma ukabukingiye n'uwo uyibungenze. Urumva ufashwe niyo ndwara urumva si ibintu byiza kandi kumbure ari muti bashobora guha ku buntu utaguze n'amahera. Urumva byiza abantu bose bo vyirukira bakashobora kugira kwikingiza iyo ndwara. Nturindire ngo nuko ngugwembe gwa nkebye cyangwa umusumari wanzibuye ngo reka nzi kwiteza urushinge kwa tetanosi. Nturindire umwana wawe ngo nuko yamaze gufatwa na mugiga ngo reka ngende ngo bace bamutera urushinge. Novuga yuko rero ahubwo vyihuta kirikare umuvyeyi akibaruka umwana wiwe agende kuri vaccine. Incanco zirahari kuri abubefu ngaha bazitanga ku buntu kandi kuri abubefu novuga yuko novuga nikorwa kinyaruka abantu abavyeyi ntibateba uje saa moya saa 2 ubutashe naho nyene iyo babaye benshi tuvuga yuko ku vaccine ngaha kuri abubefu iranyaruka. Izi ncanco z'abana gushika ku mwaka n'igice iyo umwana yazikurikije neza azi inshuro 6 no kuvuga akivuka ku kwezi n'igice kuri 2 n'igice kuri 3 n'igice ku mezi 9 no ku mwaka n'igice. Ubwo rwa rudadaza rukinga ingwara ya rudadaza rw'abigeme bageze mu bigero n'abapfasoni bacibaruka nawe nyene aza inshuro 5 iyo yabigenjeje neza. Iyo candagishije umwana neza bituma kura neza kandi atagwaragurika. Umugabo aherekeza umupfasoni wiwe gucandagisha ibibondo yitaye neza yuwo bubakanye n'iyibibondo vyiwe, gutyo umupfasoni wiwe afatiriwe canke agakikwa n'amagara araheza akamenya urugero rw'incanco umwana agezeko, bigatuma umwana adasiba incanco kanatsinda urugo ni babiri. Abagore bakivyara no gukurikirana urwo rucanco rwa mbere na mbere kugira ngo umwana wiwe agire ubuzima bwiza. Yaba umugabo bikubunze bishobotse abafise umwanya ategerezwa kumuherekeza bakajana akumva yuko wewe nawe impanuro ya muganga bose bakabyumva bose kimwe. Hari umupapa nigeze kubona umwe yazanye umwana wiwe kuri vaccine azamuzanye baramutera aratanga kuvuga ko mu mico gihe bishitse umwana agashuha umupapa anacabwira umugore ngo umvira ahubwo cyavuga ati none umwana kwashushe dukora iki tugura ka paracetamol tumuhe kugira ngo turabe kugira n'umugabo akana kuyizana bitandukanye na wa wundi umwana yaje ngo yego narababwiye bijye nuzara batera kubera ko ntiyaje mugabe yaje nta ngaruka mu rugo zihaba nubwo umwana ugira ikibazo akagira nuvuga nk'ingaruka kubikaje agashinge bamuteye umupapa ariho yarari asumba wa wundi ataje kuko ntaca bitana umugore. Nta kuntu mworindira ko barinda gusinzikara kandi mwaragiriwe ubuntu tukaroga incanco ku buntu zo kubaha kugira ngo dukinge izo ngwara zabo. Akandi kamono batera nuko mwo kwiyamiriza mwivuye inyuma amajambo mabi avugwa mu ibarabara
agenda avuga yuko ngo abo bahimiriza ngo muze gucandagisha abana ngo nukugira babakinga ibintu byo kutavyara n'ibindi n'ibindi. Nagira ndababwire yuko uko kwari ukutamenya kandi inyigisho ntizari bwabe nyinshi. Mwoza rero kubacandagisha bikogwa ku buntu ntacyo babaka. Abavuzi bariteguye kugira babakire ku masaha meza no kugira ngo baritegura ibibazo mu babaza kuvyerekeye incanjo zijanye n'ibibondo byanyu kugira ngo bamirerwe neza kuko nibo Burundi bw'ejo. Umwana acandazwe akura neza. Umuvyeyi acandagishije umwana aba ariko amuronderera akazoza keza kuko agera mu bigero afise amagara meza. Itunga ry'umuryango ntiriheza ngo risesagurwe mu kwama baragura imiti, igihugu naco kikahungukira kuko amahera yoshizwe mu kugura imiti aheza agakoreshwa mu kuzamura ubutunzi bw'igihugu. Ngire gito canje ico uwundi cumvireho.